Muri iyi nga twaraye dusozereye inkino muri volleyball zarabandanije. Ihiganwa ryari ryitabiriwe n'imigwi 6 y'abagabo hamwe n'imigwi 6 y'abigeme. Izo nkino zikaba zabereye ku bibuga biri aho bita kuri parke. Ku migwi y'abagabo Muzinga ikaba yakuyemwo ASB, Bune itsindwa seti 3-1 na Rukinzo, Gakosmos itsindwa seti 3-2 na BVC biciye muri ca gice bita Seoul. Ku migwi y'abigeme Estetika yatsinzwe seti 3-0 na Muzinga, GRC itsinda Rezase seti 3-2, Asia itsindwa na PTT seti 3-0. Umumenyereza wa Bisoro Volley Club avuga ati nubwo intambamyi z'ibi bihe by'imvura turimo twakoresheje inguvu nyinshi mu gutsinda umugwi wa Gakosmos. Sawa libero. Nuko twakoje izindi ngire cyambere mwabonye ko uyu mugwi wa Bisoro n'umugwi bwa mbere urimo abana bakiri bato cyane. Hanyuma ikindi twashe gukoresha twageze gukoresha inguvu mu micono tazira no vuga mu gifaransa block, twageje kugira gutangira imipira ko babonye abo twakina badusunze uburebure. Muga twekire twasumbije twashoboye no gutegura mu entraînement ko abasandukinana tuzinanye. Umumenyereza asozera avuga ko nubwo abakinyi biwe benshi ari abanyeshuri bagiye kugerageza gukora imyimenyerezo no gutanga umusaruro ukwiriye.